Kurabira hamwe ibitagenda neza no guhanahana ivyiyumviro mu basanzwe bakorera mu gisata co gutunganiriza abakozi niyo ntumbero ishirahamwe BBFM Burundi Business and Financial Management ryatunganije ihwaniro kw'igenekerezo rya ndwi ntwarante ku basanzwe bakorera muri ico gisata bakorera mu mashirahamwe atandukanye nk'uko bishikirizwa na Florence Kwizera akorera ishirahamwe BBFM. Ino musi twatunganyije forum national y'abantu bakora gestion des ressources humaines canke bakora muri ressources humaines. Twateguye iyo forum rero kugira ngo bashobore guhurira hamwe bagire échange y'amayide ku buzi bwabo bwa misi yose, ingorane bahura nazo surtout muri kino gihe turi mw'iduzwa ry'ibiciro, haboneka iduzwa ry'ibiciro, mbega ni gute bafasha abakozi babo kuba muri iryo duzwa ry'ibiciro, ni gute babikora. Hama kandi nka BBFM dusanzwe dufataniye partenariat n'ishirahamwe international des ressources humaines rifasha mu gutanga amasertifika ku bantu ku ba gestionnaire des ressources humaines. Rero tumaze kuorganiza amaformation menshi ku bajejwe ressources humaines mu Burundi, aho tumaze gusertifiza abantu barenga plus de 250 mu Burundi no mu Rwanda no muri Congo no muri Kenya. Rero nk'abantu twashoboye gufata iya mbere mu gutangura kuyigisha renforcer abantu bakora uwo mwuga, twari twiyumviye nuko abo bantu nyene twabafasha kuza barahurira hamwe kugira ngo bashobore kuza baraganira ko uwo mwuga wabo bahane n'ivyiyumviro kugira ngo bashoboye umwuga kuwuteza imbere kubera bagiye bungutse ubumenyi bwinshi. Irvine Florial Murame arongoye ishirahamwe Infinity Group ari mu batanze inyigisho, aramenyesha zimwe mu ntambamyi zibonekeza mu mashirahamwe harimwo kutubahiriza inyungu z'umwe wese hagati y'umukozi n'umukoresha. Intambamyi kenshi ikunze kuhaba ni igihe abakozi bibaza yuko bo bafise uburenganzira gusa, hanyuma bakumva kuko batonze gusa naho wotonda ntihagire ico uterera mu mwimbu, uronka agashahara kawe n'agahembo kawe, ariko ishirahamwe ryo ntibigende gutyo kuko urumva ni umukozi n'umukoresha bose barashaka kunguka. Birasaba rero yuko habaho ico kiganiro kugira ngo inyungu z'umwe n'iz'uwundi, umwe wese yamaze inyungu ziwe n'iz'uwundi kugira ngo vyose bavyubahirize. Jackson Habonyimana asanzwe akora mu gisata co gutwara abakozi no gutunganya akazi, amenyesha ko amahuriro mwenayo atuma uwo mwuga utunganywa neza. Ico tungutse ahanini muri rino huriro, iyi nama duhejeje gukora, nuko iyi BBFM ari ishirahamwe rya mbere mu Burundi yiyumviriye gushiraho umugambi wo kwigisha wo gutanga certification ku bakozi basanzwe bakora mu gisata co gutunganiza abakozi. Turabashimira rero ko bavyiyumviriye, tukaduhamagarira bose ko bovyitabira kuko inyuma yo kuvyiga no kubikora birakwiye ko tubikora dufise ico twokwita urupapuro bitwemera kubikora nk'umwuga. Mwomenya ko hambavu y'ivyo bikorwa birangurwa na BBFM mu Burundi isanzwe itanga ubumenyi mu bindi bihugu vyo muri Afrika nko muri Togo na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.